Teramira imbere y'amashiga dushinge dushigikiranye nka batatu badatana mu ndagano twambarira Uburundi kirundi tubuhimbare buzoduhimbaza. Ni jewe umuziko haziko mu kiziba kitanze ivya ngo kinzize nziririze inzirigana haziko mu masango ya Ruvubu na Mubaraza nsanga sayangana kansanganiza impundi nkumbu haziki mutaho hataho amahoro n'amahonda hagataho urukundo umurundo. Ni jewe umuziko haziko igitega gitengatiye giteretse umuseso utaseseye intera waseseye intore z'abasoma isesa. Umuziko haziko kwa ntare y'intore nye n'amata n'ubuki bukigitanira mu bwanyaburunga bwo mutima wa Afrika. Ndafirika kuko ndi umufirika w'umurundi nyawo umuziko twagira Yezu mwene nkuru nziza ya baradugumbwa babaza hica ba bwenge bwa Rwego rwa ngoma ya nkomati wo mu mana za Mugera. Nimuberwe mwaraberewe. Amahoro bakunzi bahaziko, amahoro mwebwe mwese mukunda iki giteramo ico kuziko. Muzoberwa nimwambarira Uburundi kirundi, muhimbarwe nimwabuhimbara buzobahimbaza. Uyu muteze amatwi ni umuziko haziko twagira Yezu, ndabahaye ikaze. Hari icyo utaruzi mu kirundi, kaze haziko. Uyu musi ni igiteramo ca kabiri co haziko, ikiganiro ca mbere c'amazinda, ayo nayo sayandi ni agasimbajyango, ubucugu, ibituzuka, umurazo, guba. Ni ikiganiro ca mbere kandi c'ibitutsi, aho tuja guca irya nino turabire hamwe insiguro z'ibitutsi. Wagituzuka we uragahura na guba. Ni n'ikiganiro ca mbere kandi c'imvugo mfobeko, aho tuja guca irya nino izi mvugo: kwikura ubucugu, kubaza ururimi ko rwaraye mu kanwa, guhura na guba. Mugumane natwe haziko, uyu muteze amatwi ni umuziko haziko twagira Yezu, nongeye kubaha ikaze. Nkuko iki ari ikiganiro ca mbere c'amazinda, ibitutsi n'imvugo mfobeko, mu nkundire mbanze nsimbire mu gishimajyango nyina w'urugo rwanje ari we inarugo, ansimbanira agasimbajyango kugira ngo nikure ubucugu, nirinde ubutuzuka nongere nikingire guba. Inarugo nawe mwiza wanje be n'abana, muraje kuraba ku murazo mubarize ko kururimi rwaraye mu kanwa. Eka mbere abashinga ntaha aribo ba serugo aho muri namwe nimugire nkuko. Abakenyezi canke abana muradutunga ntitubakumiriye, nuko gusa agasimbajyango arakabase rugo n'imiheto yabo gusa. Abakurambere barayamaze bati umweru uva ibukuru ugakwira hose. Ibukuru rero bw'urugo ni iwanje jewe serugo, ninasimba akajyango muzoba mugasimvye. Berwa muti none agasimbajyango nagaki? Agasimbajyango twari utuyoga canke utwo kurya serugo n'umuheto wiwe yamufise yihereza imbere yo guturuka canke kurenga irembo. Mvuze guturuka nukuva imuhira ni gihushane co gutaha. Hari rero abibaza ko bivugwa ku bitungwa gusa, ariko no ku bantu nuko nirivuga guturuka. Reka ndabaha uturabiro aritwo turorero. Inka zaturutse umusase zitasha umuhumbo, bisigura ngo inka zavuye imuhira ku musase zigarutse izuba rihumvye. Akandi karabiro: mbega muta waturutse mango ki ko ntagusanze imuhira, bisigura ngo mbega muta wavuye imuhira mango ki ko ntagusanzeho. Kira noneho hari n'umwibutso ugira uti umuntu aturuka buka agataha bunyama. Nuko rero ndagicishijemo kugira ngo dutahurane, kandi kubera ko hari amajambo aja ribagiranwa bivuye ku kudakoreshwa cane mu bibanza vyayo vyose. Agasimbajyango rero serugo yakihereza be n'umuheto wiwe mu ntumbero nyabaki. Serugo n'umuhungu wiwe bihereza ko gasimbajyango mu ntumbero yo kwikura ubucugu, kwirinda ubutuzuka no kwirinda imihamyo ya guba.
utwo two kurya rero canke utwo tuyoga twa serugo n'umuheto wiwe vyitwa agasimbajyango kuko aribo baja kure inyuma y'urugo kuronderera umuryango. Mutino n'ubucugu, ibituzuka, guba n'ibiki. Mukomeje gutega amatwi umuziko wo haziko twagira Yezu, tugumane haziko dutera ijoro ijambo. Ubucugu hari abavuga ko ari rujya rute umuntu avyukana mu gatondo rumeze nk'ururenduka. Aha dufatiye kuri iyi nsiguro twoca dusanga imvugo mfobeko kwikura ubucugu yosigura kwiyugumura, igahushana na kwa gufungura k'agasimbajyango canke umurazo ari two twatwo kurya two mu gatondo nk'uko Marie Rodegem abisigura muri Kazinduzi ya Lundi France. Ariko rero reka turabire hamwe iyindi nsiguro y'ubucugu. Imbere yuko ninjira mu idonido ry'iyindi nsiguro nagira ngo mbanze nkengurukire cane vy'imvamutima abanshikanye kuri ubu bumenyi, harimwo umutama wo mu ntara kama ya Buha asanzwe yamuka mu ntara ya Kumoso Ibukemba. Tukaba twayaze mu mwaka w'ibihumbi 2018 atibuka imyaka afise kuko yarakuze cane. Uburundi bwikukiye afise inengo abaho nyene ibushaka ni mu Buha. Murumva ko yarakuze cane. Niyabakiriho Imana y'abasogokuru imukomeze mu busaza rimwo, akaba yararenganye naho nizera ko yamushize mu kibanza nyaco. Kazima yanciriye umugani. N'abandi kandi ndabakengurukiye, ni muberwe mwaraberewe. Ubucugu rero bwari ubutega bwagenda ijoro kumuhana kwa naka burungitswe canke bwijanye. Babwita ubucugu kuko bwagenda mu ijoro rikuze mu gicugu. Ubu nabwo bwagenda mu ntumbero zitatu. Ubwa mbere bwaragenda burungitswe kugenzura urugo rwa senaka kugira ngo nyine kuburungika amwankirize mu bikorwa vyiwe, mu matungo, mu burimyi, mbere no mu ruvyaro. Ibi ni navyo vyatuma haba ibiheko kugira ngo umuntu yikingire, akingire amatungo yiwe ndetse n'abiwe. Idonido kuri ibi tuzoryumva neza mu biganiro vy'abanyamagezi. Ubwa kabiri, ubucugu bwaragenda kandi burungitswe kuraba ko muri urwo rugo atabitega bitunzweho. Aha uwubirungitse yabashaka kugira ico akoreye senaka nko kubimutuma, kubimusenderaho n'ibindi. Yaraheza akabanza kurungika ubucugu kugira ngo amenye neza ko atavyatunze, hamwe asanze hari ivyo atunze naho yongera amenye n'ubwoko bw'ivyo atunze, kuko asanze atunze ibisumvye ububasha ivyiwe yaraheza agatinya ko yoca mwihora, kuko asanze atunze nk'icitwa rukingi canke ruhasha yaba amusumvye. Insiguro iramvuye kuri ibi ni mu kiganiro kandi c'abanyamageza. Ubugira gatatu, ubucugu bwarashobora kugenda bwijanye atawuburungitse. Aha bwaba bwasenzwe bugasendanwa n'ibindi bitega, vyaba bivuye ku warabitunze abisenze canke uwari yabisendeweho agaheza akavyikura agataka abasenzi bakavyomora. Vyaca vyiyerereza bitagira iyo bija n'iyo biva, bigaheza rero bikaja birarungika bwa bucugu nk'uko arico gikorwa cabwo, bukaja kukiyevya burondera aho vyogerera. Bugeze mu rugo rwa senaka bwaraheza bukagoba abo muri iyo nzu bukabinjiramwo kugira ngo ahaja guca hose ahitane vya bindi, kuko aramutse aciye aho biri vyaca bimumenya, bimubonyemwo bwa bucugu bwavyo, bigaheza bikamwinjiramwo akabitahana. Naha nyene kandi insiguro iramvuye ni mu kiganiro c'abanyamageza. Hari ivyo utaruzi mu Kirundi, kaze haziko. Ibi bitega rero vyaba vyarasenzwe vyiyerereza bitagira iyo bija n'iyo biva, nivyo bita ibituzuka. Aha rero muca mwumva ahavuye igitutsi wagituzukawe. Abavyeyi mukunda gutuka abana banyu igitutsi nk'iki canke abo bose bagikoresha, murumva neza ico muba muvuze.
uyo mwana ututse ko ari gituzuka nuko utazi yava n'iyaja atari we wamuvyaye ndetse atanuwo mutora. Mwikebuke rero bavyeyi, mwikebuke cane. Ubucugu rero bwaba bwizanye canke bwaba burungitswe bwinjira mu mwene ruguko, hanyuma uwo bwinjiyemwo bukamugoba agatakaza ingoga, agacika intege, akavyuka ameze nabi, ndetse bigashika ko n'ukuvuga vyanka. Bukeye rero inarugo yaraheza agafata ivyo kurya vyaraye akabishusha akagaburira abana imbere yuko baja mu yindi mirimo. Ibi vyo kurya nivyo vyitwa umurazo canke umushusho. Utu two kurya rero, umurazo ari wo mushusho canke agasimbaryango, ntibadufungura kugira ngo barye bahage. Twari dufise insiguro zitatu. Ubwa mbere badufungura mu ntumbero yo kwikura ubucugu. Ubucugu nabwo iyo bwinjiye mu muntu bwarindira ko nyene kubutuma arungika ibindi bitega, canke iyo bwijanye bukarindira ko uyo bwinjiyemwo acaho ibituzuka biri kugira ngo bimufate. Iyo rero nyene kwinjirwamwo n'ubucugu hagize ico acisha mu kanwa, ari utuyoga canke utwo kurya, vya bituzuka bitaramwinjiramwo, igikorwa cabwo caba gipfuye. Vya bituzuka ntivyaheza ngo bibone ubucugu bwavyo n'uwo burimwo, bwaca rero buhunga, uyagize ico afunguye canke anyoye akaba abwikuye. Nivyo rero bita kwikura ubucugu. Ubwa kabiri, utwo dufungurwa two mu gitondo ari two umushusho canke agasimbaryango kuri serugo, badufungura mu ntumbero yo kumenya uko ubuzima bwabo bwaramutse. Nivyo bita kubaza ururimi ko rwaraye mu kanwa. Kuko umuntu agifise ururimi avuga neza, afise ingoga aba yaramutse neza. Carazira ko rero barara bataraje, botumye barya bike mw'ijoro, ariko hakaboneka umurazo bazobariza ko ururimi rwaraye mu kanwa. Kira noneho mu Burundi bwa Nyaburunga nta vyabura. Ubwa gatatu, ako gasimbaryango nyene n'umurazo ari wo mushusho vyafasha kwitanga guba ngo ntibuhamye naka. Kumuhamya kwari ukumwubira bukamuhushisha ivyipfuzo vyiwe n'intumbero, ndetse no kumuteza ikintu cose kibi gitandukanye n'ivyipfuzo vy'umutimanama wiwe. Vyakorwa na bwa guba. Guba rero bwari ubutega bwasenzwe hose, burateba burabura iyo buja n'iyo buva, bupfuye buyerera butagishoboye no kubira urugo na rumwe canke umuntu n'umwe ngo bugerere mu rugo iwe. Bwamuka kuri gikuru cabwo citwa guba rwa bigata. Iki naco nzogisigura cane mu biganiro vy'abanyamageza. Ubwo bwaca rero bwifatira ibikoko bimwe bimwe vyo mw'ishamba bukavyarikiramwo, kuko atahandi bushobora kuja. Abarundi baragendereza ivyo bikoko bakabimenya bivanye umwe wese n'ico yagendereje, yakibona akagira imyikomo ngo ahuye na guba, yabura ico yarondera ngo yahuye na guba. Akarorero: mbe bwa bundi ko wari wizinduye umwami yakugabiye? Agaca yishura ati: reka reka nahuye na guba, emwe abandi bose bagabanye habuze jewe. Naho rero ataba yabonye nyaguba, yafata ko bwamutanze mu kayira agaheza akahaca. Guhura na guba nivyo biyita guhura n'umukoshi, ariko izina umukoshi nibaza ko ryamuka mu rundi rurimi rw'igiswahili mukosi, tutisunze ko n'ubundi ikirundi n'igiswahili zisangiye umusokuru arico kibantu. Mu kirundi ciza ni umuhamyo, kivuye mu guhamya. Bitandukanye n'ikinyarwanda aho guhamya bisigura kwemeza. Rero agasimbaryango n'umurazo hambavu yo kwikura ubucugu, murumva ko vyafasha no kwitanga guba. Kuko iyo umuntu abonye ico yagendereje yari yafunguye kuri twa dufungurwa, yagira ati: warumpamije none nakwitanze.
ubu bwaguba rero ngo bwarubira umuntu akivyuka ugasanga yaragendereje ukuguru atanguza hasi ngo agutanguje uwo musi ntumwerere. Aha naho nyene muca mubona neza insiguro y'igitutsi uragahura na guba. Uwugututse rero ico gitutsi urumva neza ivyaba kwipfurije, ni ukwirinda rero kugitukana. Bwaguba kandi bwaritirirwa n'agasema. Aha twovuga nk'inkoko ibika ikiringo kitari co, iyo inkoko kazibitse, igihuna kivugira ku muhana wa naka mw'ijoro, ishiga ryisatuye, imbebiri y'impuzu n'ibindi bisize ubwenge. Agasema rero kagatuma umuntu aja kubona canke kumva ibintu bibi bitanejereje umushaha n'umutima vyiwe, kagahagarara cane cane ku rupfu. Aha ni haziko twigishaniriza, ni haziko tuzindurira amazinda, ni haziko tuzitanurira inzitanya, ni haziko twigishaniriza tugatahuzanya ndetse tukamenyera n'ivyo tutazi. Ndakengurukiye mwebwe mwese mwafashe akanya ko guteramana natwe haziko, mugira aho muba mwubahwe, mugira amasaka n'amasabo, mugira imirima n'ikiyona, nimuberwe mwaraberewe. Ufise intererano canke ico ubaza nyandikira kuri email fulgencegirayezu@gmail.com canke unyandikire kuri WhatsApp ukoresheje ibi biharuro nteranya 2 5 7 7 9 8 3 9 indwi 2 3 canke umpamagare ukoresheje ngendanwa kuri ivyo biharuro nyene. Yari jewe umuziko haziko Twagirayezu mwene nkuru nziza, muzoberwa nimwambarira Uburundi kirundi, muhimbarwe nimwabuhimbara buzobahimbaza.